Ikibazo cy'ibiturire nka kino gihugu cyacu ni ikibazo kiri mu mico yacu muri rusange. Murabizi kuva kera ku basoko igiturire wamengo ni ibintu bisanzwe, mugabo ni ingorane ikomeye cyane. Je nico no kwita handicap majeur kw'iyi mbono mwagize. Muratumije amatora, abarundi turazinanye neza abagiye mu bintu by'amatora, birasubira kwiyumvira ikintu na kimwe cy'igihugu, biyumvira ibibazo baje kuko mwabivutse bakiyumvira n'ibindi. Jewe ico nagomba mvuge nagira mpere kwiki muhereje ko jewe mba ndi ngaha ndafise ibikorwa ndahakorera, mugabo ndafise n'ahandi mba. Hama rero mvuze ko ico kintu muhejeje kuvuga aha ni ku ruhande rwa diaspora. Twebwe twararavye muri diaspora, abatabizi jewe njejwe urwego rw'inararibonye muri diaspora Barundi baba mu mahanga, ugizwe n'abantu 15, mugabo hariho n'izindi nzego. Rero ikintu twakoze, twaragize inama turavuga yuko bamwe bose hari ivyo dukora ku rwego rw'igihugu, mugabo n'ivyo dukora ku rwego rwo twatuvuga. Kuva mu mwaka wa 2022 ibi ndabivuze kugira ngo n'abandi bavyumve babifatireko. Kuva muri 2020 twaragiye aba mu kwezi kw'indwi no k'umunani muri grande vacances, bivanye n'ibihugu barimo baraza bakaca baza gukorana n'iyo bavuka. Rero twe duhereye iwacu nyine twabigize, twaciye dufata tuja hamwe na musitanteri wa komine Matongo, mvuga Matongo, turavugana ingene twobikora. Tuhera ku bintu bijanye n'ibigori, kubera hari ikibazo c'imbuto. Twe twaciye twumvikana ukungene tubikora, tuca dufata abantu baba ku mitumba, twahereye ku mitumba ivyo twita ekorine, hanyuma turarondera itoni 2 n'ibiro 200 z'ibigori bijya bita pane 52. Mugabo twafite byonyine, twafashe ivyo komine ariko yakora. Hari ingoro y'umutumba, hari ingoro z'imitumba, hari amashuri atagira intebe, hari n'amavuriro atagira ikintu na kimwe. Turumvikana rero abarundi basigaye ku misozi hamwe n'abarundi do bavuga ngaho bakorera mu zindi ntara hamwe. Rero na twebwe turi mu mahanga turagira amakomite, turavugana ingene tubigenza. Twarabikoze kandi je ndashobora kwemeza neza ntihenze yuko komine Matongo turabambere twashoboye kubishikaho kandi kagenda neza. Ivyo ndabivuze mfatiye ku bigori twateye itoni, navuze ko ari itoni 2 n'ibiro 200. Twaciye dufata ayo makomite yo kuyo mitumba, turaduga gushika ku mitumba. Twagize imitumba 4 pilote: umutumba wa Matongo, umutumba wa Butuburana, umutumba wa Mpemba n'umutumba wa Mvumvu. Aho hantu hose hari amakomite, kandi ikintu twababujije kuko abanyamigambwe twabonye bakunda gutera ibibazo, kuko bashasha kutitira imigambwe. Twavuze tuti umuntu azoza nazo ari umugambo utwara, umuntu azoza muri ibikorwa azanye ibintu by'umugambi azogomba guteza ingorane. Turavyumvikana mu stade, tuvugana n'abandi kandi baravyemeye. Ubu ivyo bintu nagomba mbere mfate kano yashimwe umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi, by'ukuri baradufashije, vyose twarabironse byarakunze, keretse gusa yuko abatagiye muri uyo mugambi nyene icubahiro by'ukuri barafise ibibazo, kuko twebwe babona ko twebwe tuzimbura n'abatazimbura ko yategetse baronka umwavu kuyiye. Ico rero nibaza ko ari kibazo ubu abantu barakeneye kuronka ijambo ry'ihumure kw'ico kibazo c'ifumbire muri rusange, kuko mu vy'ukuri barafise amabo bararishe ibintu by'amafaranga, mugabo n'ubu barashafise amabo bizana gusa. Kandi
ibizoboneka nko mu ndwi zibiri ziri imbere ni ukuri iyo fumbire ntacyo izobigifasha abantu rero jewe nibaza yuko kamwe byo nashoboka nibaza yuko umushikiranganji ajejwe ivy'uburimyi by'ukuri yo bwira ijambo abarundi cyane cyane abantu bari mu burimyi kuko arafise ikibazo abarimyi batari bake ico kibazo rero nagomba ndagishikirize kuko naco ni ikibazo mbona ko gihambaye twebwe rero ivyo twakoze iwacu turabona ko biriko biragira akamaro mugabo hari abantu batavyumva babigwanya dutumye ko n'inama bagaca barondera kuvyitirira ibindi bintu mugabo bagira tubabwire ko ari umugambi umaze igihe kuko mu mugambi twihaye twavuze yuko dufise intumbero zibiri intumbero ya mbere ni uko ata muntu yitwa adosubira kubazwa ngaho kuko nk'abantu bajanywe abo administration y'identifika bitabo bakitwa ko ari abantu batishoboye tubaha imbuto zagusa tukabana ifumbire yagusa mugabo twabwiye tuti mu mwaka uza nta muntu n'umwe azosubira kuronka ivyagusa kubera hariho abantu bikunda kugora mumbabarire ndavuga gutyo sinobavuga bari bariko ndabastigmatiza mugabo ubahaye imbuto aho kubitera agacaza kwishura ubahaye ifumbire aho twaje dufatiye kwa makomito ari niyo yabatereye niyo yaciye aza kubashiramo ifumbire kugira ngo bose bazimburire rimwe twarabakuriye amakaye uyu mwaka tubarondera n'ibindi muri uwo mwaka uza uyu mwimbu bazoba baronse n'uzocuke kugira ngo dusubire kubona umworo mw'iyo mitumba kandi narumvise yuko n'ahandi bazobikora gutya nagomba rero cyo ntumira umushikiranganji azogende tugende azobirabe ibigori biriko biraheka kugira ngo bizogi n'abandi babifatire ko ndabona kuko murumva ko akamaro kavyo numva hari umwimbu kandi gushira abantu hamwe ivyo bintu rero biri n'akamaro kuko ubu abari muri Omani abari muri Amerika abari muri Canada ubu twese dukorera hamwe kandi bihereye ku mutumba ico ni cyambere kigira kabiri nagira mvuge n'ikibazo mwigeze kugarukana kijanye n'ibyo butungane cyese nashaka kuja mu byo butungane nagomba nje ku bibazo by'abantu bafite ibibazo byo mu mutwe ibibazo byo mu mutwe mu kino gihugu ntibihabwa ikibanza kuko mbona ari ibintu bigoye mwavuze muti generation yacu yarapfuye ntikivanye mugabo ayo n'amateori ya kera abafise amateori mashasha barabizi neza yuko atamuntu n'umwe kugeza ku myaka ashobora kumara ku isi adashobora kuba productif naho uba waragiye muri pension aba productif umuhinga yitwa Fred Sigmund abize psychology baramuzi cyane niwe yatanze amateori yerekana ko ingene umuntu akura kugera ku myaka 18 arabiduza aravyerekana mugabo haraje amateori mashasha yazanywe n'uwundi muhinga yitwa Frederick Ibsen arerekana yuko umuntu akuze aguma akora kandi agaproduza kandi agashobora no guhinduka amatekinike arahari amateori arahari ivyo rero numva umengo ni vyiza cyane yuko abantu bovyumva kandi bakamenya nta n'umwe adashobora guhinduka ibibazo nta n'umwe bose barahinduka n'amateori ahari azwi rero ngarutse kw'iki kintu hariho uwundi muhinga yitwa Boris Cyrulnik ni umuntu yakoze cyane ikintu cya resilience ni umuntu yisubizamo intege amaze guca mu bibazo ivyo rero ubundi bwaraciye mu bibazo byinshi murabizi ubundi bwaragize ibibazo byinshi cyane abahinga bari bakubwira ivyigwa bari bakwerekana yuko abarundi 4 ku 10 bafise ibibazo byo mu mutwe abo abarundi 4 ariko murabe mucagagure yego ngirameze rero icyo cyo nagomba sabe excellence mu Burundi hariho abahinga hariho n'abandi bashobora no kwarondera mu makuru twe twagomba dusabe mushireho umugwi w'igihugu woshobora gufasha ikintu bita detraumatisation sociale kugira ngo abantu mumbabarire sishatse kuvuga burya hari abantu baje mu maprizo benshi mwe mwibaza ngo bariko bakora ibintu kubera by'ukuri babikora consciemment ubwo bafise ibibazo
jewe rero icyo nagomba sabe kandi mu bihugu byose byakemura ibibazo nk'ibi barabikoze mu bihugu byinshi bakoze barabikoze nagomba sabe mu by'ukuri hajeho umugwi w'igihugu w'abahinga n'ubu nabisubiyemo ushobora gufasha kugira ngo ibyo bibazo byigwe nta muntu ashobora kuba umuhinga utize iby'amategeko ntishobora kuba iby'amategeko utize iby'ubuganga ntishobora kumenya utari umuganga gutyo bishobore gufasha mu guheraheza je nagira ngo ariko ikibazo cakora iki ikibazo cy'ibiturire nka kino gihugu cacu ni ikibazo kiri mu mico yacu muri rusangi murabizi kuva kera ku basoko igiturire wamengo ni ibintu bisanzwe mugabo ni ingorane ikomeye cyane je nico no kwita handicap majeur kw'iyi mbono mwagize iyi mbono y'igihugu ishingiro mwazi mugabo cyahindutse icaba muri twese twebwe rero tubona yuko kugira ngo bigende neza tuma turiko turabivuga jenda twe tuvyita préalable ni ibintu by'intango iriya nkingi ya mbere muri za nkingi zitanu twe dusaba yuko naranabivuze igihe twariko turabyiga mu Kigobe twebwe turifuza by'ukuri ko hoja igitabo cy'igihugu kiraba ibintu bijanye n'intwari ibereye no kurwanya ibiturire ibyo turabivuze kuko no ku isi yose niko bigenda ku isi yose niho bigenda aho niho hazoca kuko nk'ubu kugeza uno munsi turagira ivyizero n'ivyo mugabo ivyizero bidafatiye ku scientifique sinababesha bw'inzu tugura gushikana jewe twebwe rero twibaza nk'ubu mwebwe muhejeje gushikiriza n'incubahiro y'uko mu mwaka uza muzoca mufata ingingo muratungirije amatora abarundi turazinanye neza abantu mu bintu by'amatora ntibasubira kwiyumvira ikintu na kimwe cy'igihugu biyumvira ibibanza baje kuko mwabivuze bakiyumvira n'ibintu twebwe nicyo twifuza ni ukuri ni hati ico gitabo kijyamo ibintu byinshi hanyuma giherekeze ijya mbona murabona mugiye kuraba ajya mu objectif abiri ama objectif abiri yagiyeho mwejya 28 mwejya mbona niyavuga usanga ari ibintu atumva dusanzwe dutowe mugabe ico gitabo kizovyerekana ku isi hose niko vyagenze nta namwe batagi hanyuma dutandukanye ibibanza by'ubuhinga n'ibibanza bya politiki kuko kugeza n'uno munsi nta bibanza by'ubuhinga bihari byose mu bintu bya politiki bica bigora kubera niho ubona amatora ageze bose baca bigora mu by'amatora rero numva ivyo bintu byoshobora gufasha cyane kugira ngo tugire aho duhera kuko niho hazocabona bimwe twita contrat de performance ama contrat de performance umuntu aba afise ivyo yahawe ni nyungato n'amayindikator azakwerekana mugabo ahandi bizogora murambabarira mvuze byinshi mugabo jewe nabona yuko twese tugiye ku kivi byoshobora gufasha murakoze